kantu k'ubwenge bongeye muri WhatsApp ukuntu ushobora kuregera muri telefone yawe muri WhatsApp mu gihe uriko urakora apere bitaza biracikagurika canke ukuntu ushobora kurungika ifoto canke video bigashika bifise quality bana nanje 5 ukurikirane kano gatrike k'ubwenge. Okay guys, aha rero uza aha hejuru ku turongo dutatu urinjira aha hejuru ku turongo dutatu hama uze ngaha kuri parametre ufyonde kuri parametre hama ucuza ahantu musi handitse ngo stockage et données ugaca wemezako. Okay, hama ugacuza ukugurura akakantu ngo itirize mwe données pour rappel. Nukuvuga mu gihe wakakantu ucukugurura nko kuza gusanga kugaye ugacukugurura. Aha rero nukuvuga mu gihe ukuguruye umuntu muri ko muravugana WhatsApp iraza kugerera kugukorera amadone ku buryo umuntu muza kuvugana bidacikagurika nyene nakantu k'ubwenge WhatsApp yongeyemo. Okay, nibaze yuko aka kantu karakantu k'ingenzi. Akandi kantu ka kabiri nako ni ngaha nyene aha hepfo hakuri carte do téléchargement de média nukuvuga ucu ufyondako mubona ko iri ngaha hambere ngo carte ana ngaha ni seti qualité standard envoyé plus rapide taille de fichier plus petit. Bashatse kuvuga ko mu gihe hano wahemeje urungitse video canke ifoto biza kuza bifise amamega makeya navyo bituma video canke ifoto bitakaza qualité umuntu akaza kwitora irimo amafuru canke video itaboneka neza. Vyiza rero mu gihe ushaka ko urungika ibintu canke ukazotora ibintu bimeze neza ucagura hano ha kabiri akaba ari utora aha hamagaca cyonda enregistrer cyonda enregistrer habutumye buri kintu uzozurarungika canke uzozurakira gitora gifise qualité. Reka tubashimire kuri aka gatrike twabanye 5 mwibuka gufyonda subscribe kugira tuzotubana 5 kwino chaîne yacu ya YouTube. Bye bye.